tuzirikana amajambo y'Imana n'ubundi tuyerekeza kuri uyu munsi mukuru turiko turibuka uyu mutumwa Yohani Mweranda, umwanditsi w'inkuru nziza ariko kandi n'ayandi mabaruwa yatwandikiye. Kuno musi kandi tubandanya n'ubundi muri kakanyamuneza kivuka ry'umucunguzi, Imana ikaza mu bantu igashinga ihema ryayo mu bantu. Kuwo musi turahimbaza iminsi 8 yose icyo twita l'octave de Noël. Mu kuzirikana aya majambo y'Imana tuzirikana ku buzima bwa Yohani umutumwa, kumburezi bava bidufata umwanya muremure dufise umwanya muto, ariko hari ijambo ryiza uyu munsi dukoresha mbona umenga riramuserukamo rwose, riserura ibintu byinshi. Riri mu Congereza, ni ijambo benshi mukunze gukoresha mu Congereza. Ubona yuko imvugo y'uyu munsi ikirundi cacu caravanganye n'izindi ndimi nyinshi, kandi ugasanga umenga umuntu avuze mu Congereza umenga nyene yavuze ibintu bihanitse rwose, n'ururimi nk'izindi. Ngo ujya muntu ngo arafise ngo care, ngo aramufitiye care, Tanganyika care. Care ni jambo ririmo ikintu gikomeye cyane, urukundo rurimo attention, kandi rurimo umwitwarariko mwiza ku wundi. Murazi yuko Yohani ariko arandika yivuga mbere mu nkuru nziza canke no mu yandi mabaruwa, ugasanga ntashoka wenyene avuga ko ari we ngo yivuge mw'izina, ariko akavuga ngo umwigishwa Yezu yakunda. Kandi koko Yezu yaramukunda, bicabana yuko nawe afise urwo rukundo rwitwararika kumviriza rwose Yezu. Tugire Kristo. Hariho abantu usanga bafise urwo rukundo rwumviriza, umuntu agashobora kukumvamwo n'igihe wagomba kugira uti inge niyo mwanganye ndamuhishe akavyumva. Hariho umuntu yahoraza afise ku rukundo rudasanzwe akanyumvamwo, nashobora kuba amenye kunyukurana n'uwundi agerageza nk'iyumanga yagira ngo ndamwakire neza, mugabo akambwira ati pati wowe muri uyu mwanya uri mwibi, kubera umwitwarariko mwiza na care wasanga afise ko. Ni nka kujya ku rukundo rw'umuvyeyi care agira ku mwana wiwe, agashobora guhwiwisha kandi akabitora neza ibiri mu mwana wiwe n'umwana we atarabimubwira. Urwo rukundo rushobora kumva ibiri mu mutima w'Imana, bikatuvyaramwo umwimenyerezo mwiza wo kumenya gukunda abandi, mu kumenya kumviriza rwose ikiba kiri inyuma y'ingene ariko arakuraba, ingene ariko aravuga, ingene yifashe muri bica nk'ibiriya. Haba hariho ikindi kintu gishika kure kiri muri we, kumbure nawe nyene hari igihe adashoka atora neza ico kintu ico arico. Ariko urwo rukundo rwa Yohani novuga yuko n'ingabirano ya mutima w'Imana muri we. Bene urwo rukundo rugira care nziza, rukagira compassion nziza, rukifatanya n'undi mbere rukanarondeza kumwe n'undi nzira y'Imana. Nirwo rukundo gukuri, atari bimwe by'amafausse compassion, bimwe by'ikibabagwe, ataho gikuza umuntu, ataho kimutuma ashikira koko igihagararo dinye mu Mana. Mugira niryo jambo nyamukuru twuzirikana muri we. Tugerageze rero kuzirikana urwo rukundo, ingene turubona muri aya majambo y'Imana twayagiwe. Mwumvise mu gisomwa ca mbere ingene muri baruwa nyine Yohana tubwira akanyamuneza afise ko kutuyagira Yezu Kristu, atari Yezu Kristu yasomye mu bitabu, yabwiwe, yigishijwe gusa, ni vyiza, ariko hariho Yezu wundi aryoshe gose. Yezu wabonye ingene akora mu buzima bwawe, ingene akora
washoboye gukabakaba ukamubona. Tugere Kristo. Uyu munsi nimba hariho ubona umenga ukurikira Yezu gusa kubera ibyo wamwigishijemo ngo ni byiza, utarashobora gutora neza ingene akora mu buzima bwawe, saba uyu mutumwa bigusabire. Sabira kubona Yezu ingene tugendana, anyugurura ubwenge, kuko burya ari kumwe natwe, mugabo biratugora gutora neza yuko ari we yaserutse. Kandi igihe yaserutse arege muca muvyitira ngo chance ni iki? Muri aho uritembera ngaho ngo iguha agacupa unyotewe ngo yagize chance ni igiki? Ubuntu bw'Imana bwose, kuko udashaka kumva Imana canke uyiyama ngo ni chance. Igihamana ico ni igiki? Ingene Imana iduherekeza mu buzima bwacu, ingene ikora, gushobora kubikabakaba bisaba rero ukwemera. Ukwemera atari bimwe by'ukwemera gusa ndavyemeye uko, mugabo ukwemera kuri nk'urukundo, atari ukwemera kumwe gusa ko abateologien, mugabo ukwemera kw'abakundana, abumvirana gose mu mutima. Ngo icyo rero bicamyeho kuva kera, icyo twumvise, icyo twabonye n'amaso yacu, icyo twihweje iminwe yacu ikagikabakaba, cyerekeye ijambo ry'ubuzima. Kandi koko Yezu Kristu, urukundo rw'Imana muri twebwe, ijambo ryiwe n'ijambo ry'ubuzima. Igihe mbere twumva turiko turatakaza inguvu, ingoga n'imvo zo kubaho neza ubuzima bwacu, umuntu akagaruka mu ijambo ryiwe, Yezu akamunagura, akamuha les vraies raisons zo kubaho ubuzima bwiwe anywanye n'Imana. Biraryoshe rwose, biraremesha, na cyane cyane igihe umuntu ariko araca mu bihe vy'amageragezwa menshi y'uburyo ubuca nk'iburiya mu buzima. Akagira ati, ubwo bunywanyi rero twugururiwe n'Imana muri Yezu Kristu, ngo nibwo natwe tubayagira, ngo kandi bikatwuzuza agahimbare. Tugire Kristu. Hariho agahimbare tudashobora gushikira mu Mana igihe tutemeye kuyiyagira abandi, kuyimenyesha abandi, kuyizasira kw'akantu abandi. Atari uko womenga aho duciwe tugenda turasoma amajambo y'Imana, tubabwira amajambo y'Imana, duhanura abantu, tugira iki, twita no mu bintu bitaturaba. Si ivyo. Mugabo kuba wicaranye n'undi ukagira uti Mukama, mu mutima wawe uti mpa uyu muntu turi kumwe uyu mwanya agende yumvise mu bisanzwe tugiye gusangira, ntihaboneka akaryo kaho wugurura yuko tukuvuga icese tukakuyaga icese, shobore kumubwira, shobore kumwereka, yumve ko icyo ndanamubwiye atari ikintu cy'icyemezo gutyo, ariko yuko ari ukuri muri jewe. Ku buryo bw'uko naho wowe uhimbawe unezerewe bitaba iraha, ariko bikaba Yezu Kristo muri we. Hari akarimbo k'igiswahili abantu baririmba amakora y'igiswahili nk'abadanigira ngo baca bagatora, silaha ni Yesu, silaha ni Yesu, silaha ni Yesu maishani mwangu. Silaha ni Yezu mu buzima bwanje. Kuko abantu ubona umenga iby'Imana bagomba kubifata nk'iraha, hamwe turimba ngo kwibera mu Mana ngo n'umunyenga. Ariko bitaba umunyenga bibabaza, mugabo bikagumana akanyamuneza ko mu mutima, ko mu mutima w'umuntu. Ubwa mbere rero urwo rukundo n'urukundo rubago igihe twimenyereza kurukabakaba, tukarurondera, tugafata umwanya wo kwegamika natwe umutwe wacu ku gikiriza ca Yezu, tukumviriza umutima wiwe. Umutima wa Yezu tumviriza he? Ni mu majambo yiwe, kumwihweza ingene ameze mu ijambo ryiwe. Kenshi turasoma ijambo ry'Imana twiruka, ntidufata umwanya wo kumwihweza, kubona l'image de Jésus, Yezu ingene amajambo y'Imana mutwereka.
ariko kandi kuko tuje kubivuga ubwo rukundo rugigwa nuko ruguma rusangirwa tubye Kristo. Urukundo rw'Imana kujya ivy'Imana dusuko tubigereranya bihana turugereranya n'umuco. Murabona uyu muco w'ibuji, ubu muco mwiza kandi mwinshi munini igihe tudomekeye ko abandi, nico kintu ca mbere dutanga. Ntitwikeneshe nk'ikintu kivuye iwacu kigiye uwundi, ariko dutanga kikagwira uwundi kikagwira n'iwanje tugire Kristo. Hariho abantu babayeho bishira muri insécurité, babaho bumva umenga bashaka gukundwa na bose, bashaka kuvugwa neza n'aba bose, bashaka yuko bose babashushuta. Yo turagukunda, wa ucuba vulnerable, ariko ukaba ushaka yuko uba umuntu akundwa. Provoka abandi mu rukundo, tangura kubakunda, uzubona ingene bose urukundo rutsinda vyose. Mu myanya ya mbere rigiye kumbura umuntu adatahura, ariko mu nyuma nigo rugira intsinzi ya nyuma. Abo wakunze bose ukabona urukundo rwabo ruguma rugusesekara, kandi uko bakunda bitekanya umutima wawe, ukuzura ubwiza bw'Imana, ntihagire ikiguhungabanya muri ubu buzima. Ibiduhungabanya ntivyo bura, ariko ntihagire ikigusenya muri ubu buzima, ntihagire ikigutsinda muri ubu buzima. Ibyo bintu mu kubivuga mugende mubigerageze murabe. Tujabutse mu nkuru nziza, urwo rukundo kandi turarubona ingene ari n'ingabirano mbere inyaruka gusumba n'ubukuru. Ijambo ry'Imana risa n'iribitweretse muri uku kuntu abazirikana ijambo ry'Imana barabibonyemo. Murabona ngo Petero na Yohani baje kubabwirira icyarimwe inkuru z'izuka rya Yesu, ngo bose biruka ku ruhafu. Yohana arasiga Petero, nubwo bavuga yuko Yohana yarakiri muto ugereranije n'imyaka ya Petero. Petero avuga yuko yarakuze no mu myaka y'ubuzima, yarasumba Yezu, nico gituma yashobora kuza arihereranya Yezu ati ingo ndaguha imitwe wa gasore k'imyaka 33 ntuzi ivyo uri kuravuga. Yezu agaca agira ati inyuma wa shetani we. Niko yarakuze kumusumba, bikumvikana ko yashobora kunyaruka akamusiga. Mugabo hejuru iyo shushanyo yo kunyaruka bikumvikanamwo kandi ingene urukundo runyaruka mbere rukumva n'ingwa gusubya ubukuru. Ni hamwe kandi tubona ahanyine inyuma y'ibi gatonya, Yezu amaze kuzuka ababonekera basubiye kuroba, bose bikabagora gutora neza uwo ari we. Yohani agaca mwumva n'ingoga, agaca abwira Petero ati n'umukama. Petero n'ibisoni rugaca rugenda kuyambika impuzu ngo ari gusa maze ko ari umugoma w'amaraso ashushe. Twese ntidusangiye kumera kumwe, abantu usanga bafise amaraso ashushe, hano bafise ukumva ibintu avec profondeur nk'uko kwa Yohani, n'abandi bona umenga bavyumviriza mu kwama batekanye. Twese nitumeze kumwe. Arabyumva n'ingoga, acaramubwira ati n'umukama. Ubwo rukundo rushobora kumva Yezu mu bintu wamenga bose ntibatora neza tugire Kristo. Muri aka gapfungu ka fiducia supplicans ugashobora kumva uti Yezu ariko arakora ibi. Ntiwumvirize cyane amarezo amakomantere, umviriza mu gisabisho, shirigikiriza cawe nako umutwe ubwiriza ca Yezu. Uzoshobora kumvira ahandi bantu badashobora gushika kubera yuko bahera hejuru. Birasaba kwihweza no kumviriza, gufata umwanya, atari ukunyaragurika kujya mubona utumesaje tunyagurika muracokoza abantu, mugaheza ukuri k'ubuzima bwanyu mukuri musoma mu marezo sosio gusa mu binyamakuru byo ngaha mwisi. Ntimuzopfa mushikiriye ukuri kwimbitse ku buzima bwanyu. Ukuri ko amarezo sosio kumara igihe kingana gute? Ko twoshaka tukaza turagushirako durée d'expiation, kwagize umwanya muremure n'indwi zibiri
ko mu zibiri haba haje ikindi gishasha ibindi bavyibagiye. Yohani akaba umutumwa tubwira ati ntimufate Imana ku kayeyembe, Imana irahambaye, irakwiye kwitonderwa, ikumvirizwa mu vy'ubuzima bw'abantu, mu vyo bacamwo no mu vyo babamwo. Urukundo rero rukaba urukundo kubera uko gukunda Yezu yari afise, rukaba urukundo runyaruka, urukundo rutwara mbere n'ivyo bukuru byose bigashobora kumviriza Imana icyo ishaka mu buzima buba mu bantu. Mu gusozera nuko kandi tubona ingabano y'urukundo ngaha Yohani yatweretse n'ingabirano yo guca bugufi. Uguca bugufi kuvanza ukwemera tugire Kristo. Aho amatugora kuko abantu do nature uko tumeze muri kamere yacu twese dufise amanyama. Nuriya muntu mwibaza ngo aratekereje womenga wogendera ko ari ahantu mukomye, arabanza kakwereka ko n'abafise ahantu hagaze. Sije nagomba kuvuga ariko na cyane cyane muri rukundo tubona ingene ngo Yohani ngo ashika wa mbere ku ruhafu, mugabo kubera icyubahiro afitiye Petero, kuko yaramaze kumva ingene Yezu hari umugambi amufise ko hagati yabo, kamubwira ati uri Petero, naho bigushikira ugasanga uri umuntu ahuruduka, Imana iragufise ku wundi mugambi, uri Petero, no kuri iryo buye nzokubaka ko ekleziya yaje. Atari ukumenga Imana yubakiye gusa ku bushobozi bw'umuntu, mugabo kuki Imana ishobora gukora mu muntu, kuki Imana ishobora gukora mu muntu ikamuhindura ikamugira igitangaza cyayo. Yohani rero ibyo byose arazi kubyumviriza, ashyitse kurafaragira ati imbere y'ibi bintu si jewe ntegerezwa kwinjira ubwambe, hinge abanze yinjire nanje nkurikire. Ari abantu b'uyu munsi agira ati mafu usigaye inyuma n'akazi kawe jewe ndinyarukiye, nzova usanga wagiye wenyene, Imana ikubwira iti subira inyuma ugende gufata ukuboko kuri wundi wasize inyuma. Hari ihutihuti rishobora kudutuma tutagira icyubahiro ku bandi, tutagira keya ku bandi. Ya keya Yohani kagira ati naho namusize si jewe ntegerezwa kwitanganiza ngo ninjire uwa mbere, hinge ndamwereke icyubahiro ndamufitiye, yiherewe na Yezu hagati yacu, banza ushike winjire. Hanyuma nawe ngo arinjira, araraba, aremera. Urukundo ingene runyaruka kwemera, kumva n'ingoga rukemera. Petero nibatubwiye ngo yemeye, yaravye gusa aratangara, ariko uyu ngo yaravye aremera. Abonye vya bitambara byari bifutse Yezu, cyari ikimenyetso gikomeye igihe Yezu yazuka, ni ikimenyetso gikomeye cyane ko murazi yuko abagombye kuzimanganya inkuru za Yezu kajya Yezu Kristo bavuze bati mwebwe mwari mucunze muravuga yuko baje musinziriye bakamwiba. Tugere Kristo. Mugabo ngo bitambara byari bimupfutse, barisanze bimeze kumwe nyine bari bamupfutse, ibyo ku mutwe, ibyo ku mutumba n'ibyo ku maguru kujya nyene. None wo kuri umuntu ukaenda kumusokorora neza ibitambara ngo bipfunze nko byari bipfunze kugira ngo umwibe. Ikindi naco ni kigaragaza yuko izuka rya Yezu Kristo si nka reanimation, nka kumwe Lazaro yazuka. Lazaro amuzuye yaje agipfunzwe kw'ibitambara bari bamuhambanye, ushobora agira ati ni mu muhamburure ragenda. Sico kimwe Lazaro yapfuye kabiri, musi twahuyenze umucokoza niho urupfu rubayimwe kabiri. Yezu ukuzuka kwiwe niko hari kugaruka muri ubuzima, mugabo ari kandi mu bundi buzima bw'Imana, ashobora kuva muri ivyo biremo byose bizingaziye ko byari bimeze, kuko n'ubundi bubasha bw'Imana bumuzura.
kugira ngo tubizirikana gose neza mu Pasika. Ariko ico kimenyetso Petero wewe ntiyashotse abona ico bisigura, ariko Yohani muri rwa rukundo rw'amarunyaruka kumva Yezu mu mutima wiwe, ngo arumva neza, aratahura bimwe harababwira yuko azozuka. Dusabe natwe Mukama kugira ngo muri ibyo bimenyetso yama ariko arakora mu buzima bwacu bwa misi yose, tugire urukundo rwo kumwumva n'ingoga, ko kumwumva ari hafi yacu agendana natwe, naho twoba ngo turiko turaca mu kabande k'umwijima w'urupfu, bikomeza umutima wacu, bikaturemesha, tukabandanya inzira yacu, tugashika ku Imana yadushakiye. Amen.